Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba BDI Info. Reka nshimire wowe wese umaze gukora subscribe, birashuka ugasanga uri mushasha kuri no rubuga. Reka ndagusaba gukora subscribe. Hama iyi ni BDI Info, kuri we mushasha ni urubuga rudufasha kumenya ibi nabiri haba mu buzima bw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu Burundi. Eka noneho tugagira nico duterereye mu biganiro by'iwacu muri politike ku buzima bw'igihugu n'abarundi. Murakoze cyane. Ino munsi nkeneye ko tuyaga ku ijambo umukoroni. Ijambo umukoroni ni ijambo rimaze iminsi rikoreshwa cyane, na cyane muri politike y'u Burundi, ku muntu wari we wese atavuga rumwe n'ubutegetsi canke nubwo buvuga rumwe n'ubutegetsi bw'iwacu bwo mu Burundi, ariko ukaba ushaka kugira icyo uterereye canke ushaka kuvuga ukuri ku bintu biba bihaye biraba, baca bakwita umukoroni. Ariko iyo jambo umukoroni ugishe umukoroni mugenzawe ni jambo ribabaje cyane. Kuba umurundi yavukiye Burundi wimvukira atavanze amaraso umwita ko ari umukoroni. Murabizi yuko abakoroni ari bo bakoronije Uburundi kandi bari bakoronije Uburundi nabi. Ni nabo badusizemmo inkovu ikomeye cyane. Iyo nkovu badusizemmo yari inkovu yari gutuma dukora cyane kugira ngo nuzo kwiyumvira kugaruka koloniza Uburundi azomenya yuko kirinzwe kirimwe abagabo bafise ubugabo nkuko bama babivuze. Ariko rero dutangwe kwitana abakoroni, ninjiye deep ntaravuga ku byo kwitana abakoroni cyane. Abakoroni ukuntu bari babayeho mu Burundi bagikolonije Uburundi, ntibashaka yuko hagira umuntu numwe amenya ivyo bariko bapanga. Ntibashaka yuko hagira umurundi numwe yinjira mu buzima bw'iwabo kirece gusa umucakara. No kuvuga ko gihe abarundi twari tubayeho nk'abacakara. Nimba ho bahari imigambwe itanu mu Burundi rero, hakabaho bamwe babona ibi nabiriya bitagenda neza, mamaze kubishikiriza bakasha bitwa abakoroni. Nubundi Burundi twashakolonizwe kubera birashari kuri bya bindi nyene, bya bindi abakoroni nkuko nabivuze batashaka yuko abanyagihugu bamenya ibiriko biraba muri ico gihugu. None ga nshuti yanje, wewe nimba ho bahariho bamwe bita ba Eric Nyandwi, hakabaho ba Rufyiri, hakabaho nabandi bashobora gutanga umuco ku bintu bitariko biragenda neza, bakavuga ati kino kintu ntabwo kiriko kiragenda neza, byari bikwiye yuko cokosogwa kugira ngo turabe ukuntu ubuzima bw'igihugu bwo bandanya bugenda neza nkuko bikwiriye. Uwo muntu akacumwita umukoroni, uwatereye iciyumviro c'iterambere umwise umukoroni. Canke dutanga kandi karorero nakarivye, mfate ko ari umupolisi n'akarorero, n'umupolisi akomeye arivye ndamusanze yivye inoti nyinshi canke ariko anyuruza abantu, canke ariko yiba amatungo y'igihugu, ariko yonona amatungo y'igihugu, nkaca ndamutangira raporo kubera abansumbye izina, akaca ntanga imbere muri babandi bakuru bagenzi biwe, nkaca nitwa umukoroni. Aha numva nubundi yuko ca gihugu kizoba kigikolonijwe, nta kizoba carahindutse, haba havuyemo irangi ry'ubukoroni ry'abazungu, hazamwo abakoroni rero bo muri ico gihugu nyene babirabura. Uri kurantegera? Amajambo rero mu gihe gikoreshwa mu Burundi bizotugora cyane gutera imbere nka twega abarundi, na cyane abarundi bato kuko bavuga ngo ngwahi inzovu zibiri zigwaniye canke intare zibiri, ubwaci gusa ngo nibwo buhononekarira, nibwo buhagirira ibibazo. Twebwe abantu bato rero tuzoca tugira ibibazo kuko nta muntu uzoshobora kwitwarira mu gihe gusumba cyangwa gusumbya igiti cyangwa gusumbya izina muri ico gihugu. Urubanza rwawe ruzoca ruhera iyo nyene. Ivyo nivyo bintu bya mbere uwo bita nyakubahwa Captain Traoré, Ibrahim Traoré, president wo muri Burkina Faso, yatanguye gukuraho mu nzira. Ivyo nivyo bintu bya mbere yatanguye gukuraho mu nzira, kuko yaraba umuntu afise ide ishobora guteza imbere igihugu, akaba cari we yiyegereza. Nukuvuga yebege abantu kutera ubiyegereza bose baratinda utabashize mu bya bintu vya corruption, urumva ngo bashiye mu bya bindi nyene ya mitima yamfite bya bintu akeneye kugwanya,
mu gihe ugumye ubumviriza neza nabo ukabashira ku murongo bijya vyiyumviro vyabo kavyakira igihugu nta nkeka uko kidatera imbere. Niyo mpamvu nuno munsi nimba hari mu president akunzwe cyane ku isi na cyane muri Afrika ni Traore, ariko agwanira ubwo bukoroni nyene mwanka, ariko yego harimo abarundi bakikinyegeze abazungu bakikinyegeze inyuma y'ivyo bintu kugira bambe bahungabanya itunga rya Afrika canke impano za Afrika kugira zifuko nyene ntagire ico tuzofa twishikanyeko muri ko muntahura. Ariko rero nyene arabikora akabikora neza ntafungisha abantu mu gihe yumvise ati hariho umuntu yatanze raporo kuri kumutegetsi kanaka agibiturire canke yonona amatungo y'igihugu nyene directement chama akagukora kamatohoza yimbise akaraba ko ivyo bintu by'ukuri ko ari by'ukuri asanze directement yuko ivyo bintu ari by'ukuri wewe ububaye mu partner wiwe ububaye umuntu wiwe acha kurondera position isa n'ivyo ushoboye muri vya bindi vyari bigwaye muri bimwe watangira raporo akasagushya amati wewe rero ko mbona umenye urazi kuneka ibintu nka bino nkorera muri kijya gisata ntama twicungira abasuma twicungira abansi b'igihugu bitanduka rero mu Burundi tukicitana abanesi canke ngo abakoroni bizoca bitugora mu iterambere kuko ujya muntu atanze iciyumviro ku bintu bitagenda neza abafise proof abagifitiye impamvu n'ubuhamya mwe bitu ubuhamya bwemeza yuko hari ibintu bitariko bigenda neza mu gihugu, hari abantu bari kubonona amatungo y'igihugu, hari abantu bari ko banyuruza abantu, hari abantu bari ko bica abandi, hari abantu bari ko bagira biturire n'ibindi nk'ivyo amabi menshi kuko igihugu ndakubwiza ukuri igihugu kirimo giturire ntagira umuntu numwe avuga ico gihugu kizorinda gipfa nubwo hazoheri nubwo twaho kwiyongera kindi imyaka 2025 kuri iyi iri kwisi. Ico gihugu mu gihe gifise iyo mizi ivyo vyamwa ayo mashami nukuri kw'Imana gutera imbere kuri ico gihugu bizogorana cyane je mpora ndavye ukuntu new generation yo mu Burundi ugwaruka rw'abarundi ukuntu biyumvira ku bintu byo bateza imbere nkaca mbura aho bipfira kumba aho bipfira ni hahandi nyene wowe urafise icyumviro cyo gutera imbere dufata karore wowe urafise icyumviro cyo gutera imbere cyo guteza imbere igihugu ciwawe ariko ukazosanga uri kugwanywa n'abarundi bari hari imbere hahandi ukeneye kurenga muri yanzira urumva ndufata karore ino nzira n'umurima wa twese hano hano magaze ubu n'umurima wa twese none gacuti yanje mu gihe noba nshaka gutera imbere ndenze muri ino nzira sivyo nkayirengamo kuno nkaca nsanga hari wundi murundi yanzibiye kandi iryo terambere sigi wanje ndi umwe nkeneye guteza imbere hano hantu ndahubaka amashure ndahubaka ibitaro ndahubake n'ibindi byinshi bishobora gufasha abanyagihugu amasoko ndahubake n'ibindi byinshi nibivuko dufate uko haba hariho n'ikiyaga sivyo nkaca nsanga hari umurundi yamaze kuntanga imbere kubera nsumba je cyumvira cyo wanze uzoba ndagifise ariko nta kizoshika kubera narose abangwanya kandi bimbere ntashobora kugwanya turiko tutahurana nuko bimeze rero je nka jewe kuri bajya biswe ngo nabakoroni nka je nta bukoroni no babonamo kuri jewe kandi sukuvuga ngo ndagwanya ubutegetsi jewe nta nguvu mfise zo kugwanya ubutegetsi no hera ariko mbonye ikintu kibisi noreka kukivuga ni nkuko no mbonye ikintu kigomba gusatira ku mukuru w'igihugu kujya abarundi twamaze kwiyemeza yuko wabura umusenere wabura umusende defded wauva mu mugambwe wa Iplona canke Flodebo mu gihe hazi ikintu kiza kigana kudusubiza mu ntambara mu Burundi twese tuzokigwanya. None mu gihe uwo muntu atari kazana intambara mu Burundi ahubwo ariko atanga ivyiyumviro vyimbitse kugira barabe ukuntu bo vyigako hirya yeje umwe muri bo narabonye yatanze akarorero ku gihugu kiri hano Singapore yaravuze ibintu kandi hajya bose ndazi baravyumvise byari ibintu byumvikana. Uburundi twamatujyana tubona umenga ni igihugu gito ariko igihugu cy'u Burundi si igihugu gito kijya ni igihugu kinini cyane gisumba ibihugu birenga 50 ku isi muri ko munaho gisumba ibihugu birenga 50 ku isi ariko kaza wumva ngo yangu igihugu cy'iwacu ngo ni gito ngo population ni nyinshi kwibindi bihugu babayeho kandi bafise population burya ubutunzi bwa mbere na video nimwe nzorenga mu ntakivuze ubutunzi bwa mbere ku isi n'umuntu
abantu babaye benshi natara zica ziba nyinshi nivyo gukora bica biba vyinshi urumva ivyunguka biba vyinshi mu majambo make uburundi rero mu myaka turimwo ni yari imyaka yo kukijyaniramo ahubwo yari imyaka yo kumviriza buri muntu wari we wese afise ide afise ikintu cyo guterera ku gihugu urumva bakamwumviriza mbere bibaye ngombwa bakamushira no muri bijya bibanza kandi bakamurinda tubyita gute kunyiganga canke guhengama igihugu rero mu gihe harimo abahengamyi benshi nubwo twohengurura gute ntivyopfa bihengurutse kubera iki abahengamyi kenshi barakunda kuroranirwa nibo basanga imbere kenshi uzuba umuntu agibiturire no kwikamba dufate ko rajya makamba mu mabariyeri ni usanga zimbere kandi usanga akomeye nubwo abatafise igiti mu gihugu nubwo abadafise ipete mu gisatarimo usanga akomeye kubera iki nyene ni doda ibintu byose akora nta bwenga ashiramo abayifitiye kode y'amafaranga yo kuyarondera hasi hejuru tuko tutahurana nukuvuga rero nka BDI info nkuko dukunda kubivuga twebwe nta muntu je no bangamira mu buzima bwiwiwe ariko buri muntu wari we wese agomba gutanga umuco ku bintu bitari ivyo kandi muri no myaka tugezemo turiko twiruka tuja mu iterambere kugira twabe ukuntu umunyagihugu wari wese yotera imbere kugira twabe ukuntu twotezanya imbere urumva uwo muntu ntabariwe kandi ku muntu wari wo wese ariko azibira ivyiyumviro by'abanyagihugu kandi ari ivyiyumviro birashe ewe uwo muntu nazororanirwa nubwo woronka itunga ringana gute atamahoro ufise mu banyagihugu mubanye bashobora no kukiminzira yo kurengana ukazocugura indege yo kurenga hejuru uzokwamugwa mu rupangu rwawe nuko biba bimeze ya jewe sinovuga ngo urumva ngo leta gusa leta anini ho tukunda guhagarara twese je ndo munyagihugu mutoyi ndi umwana muto cyane ariko leta mu gihe yotanga ijambo kuri buri munyagihugu wari wo wese agatanga iciyumviro ciwiwe bakagikorerako enda kurahiye n'izina ry'Imana uburundi bwotera imbere mu gihe gito nimubona none za Burkina Faso yaratera imbere gute ubu nico gihugu bavuga yuko cirutse cyane muri Afrika mu bintu by'iterambere kubera iki yafashe bajya abantu bose bafise ivyiyumviro byubaka abashira muri leta aratora bya byumviro bya mbere byabo imitwe igishushe urumva nabo nyene bagishusha amafaranga gihari ataragabagugwa aravuga ati bino vyumviro reka tuvyaplike directement byarabafashije yubatse amabarabara mu mwaka umwe mu myaka ibiri yubatse amabarabara afise ibirometero birenga 2,000 kandi go vyose vyubatswe n'ababurkine abanyaburkina Faso nibo bavyubatse none twege kubera iki iyo umuntu azanye iciyumviro nimba ari ikibarabara nimba bari amasima hacabamwe bamwe babari bavuga ngo intumva zamaho urumva habo nabandi wihenze ugatanga ico kintu ukavuga ati burya rero nubwo biruka aya mabarabara mubona atebuko amabene atwara amasima yivye turayabona cyangwa amabene atwara amagaravi yagenda kwashira mu mangu z'abantu babisafiza amafaranga baba officier turababona yewe awo bayo mwasi w'igihugu ivyo bintu mu gihe biruko chuti yanje bizotugora gutera imbere information mba nkene gutanga nka BDI info dukeneye gutanga za information urumva ziri twirirwa turarandira tuja hariya na hariya je kenshi nkunda gukora ahantu nkano ariko mba nkeneye ko nkoreye ahantu haturiye atagwamo kubera je ahantu mba hariye ugwamo gwinshi ari ugwamo gwinshi cyane ku buryo ndiko nditangira information nka zino hashavamo abantu baza bantobera ariko murangerageza nkafata urugendo nkagenda ahantu kure inyuma y'igisagara nkikorera aka video nkagashira imbere nizere yuko kano ka video kagize ico gaterera nimba kagico kakumariye mu buzima reka ndagusabe gukora partage ongera ushire ko na like kuri ka kantu hajya hasi navyo nyene biradufasha cyane kuko biratunezera kuba twoba turiko turakora ibintu bigashikira abana bariya kandi bikagira ico bifashije objective nuguteza imbere uburundi mu vyiyumviro objective nuguteza imbere abarundi objective nubumwe ibikogwa amajambere
unité travail et progrès nizere yuko arico kivugo c'abarundi kandi nkunda cyane twese turagikunda nizere yuko nimba nawe uri umurundi uragikunda kuko naco wocankira ico kintu ni hamwe nyene h'ibintu vyanka iyo batwagikorera ko unité travail et progrès ubumwe ibikorwa amajambere Burundi bw'iwacu abari paradise apana kujya tuyivuga apana kujya abari paradizo nini reka nshimire wewe wese wakurikiranye ino video kuva ku ntango gushika ku mpera nshimire nawe wese utarakora subscribe nizere yuko ugiye gukora subscribe nimba no channel yagize ico kumarira nongenda gusaba kuyirungikira abana bariya kugira ngo nabo nyene buno butumwa ubashikire maybe burashobora gushikira abantu bakomakomeye mu nzego bakabona yuko ivyumviro by'iwacu atari byo gutabagura igihugu atari byo kujya ibiturire atari byo konona igihugu ari byo guteza imbere igihugu n'amahoro n'umutekano n'ubumwe muri cacubahiro mushiremo commentaires wanyu z'ivyiyumviro byanyu mbega hakiriho abitwa abakoroni mu gihe batereye ivyiyumviro muri leta Uburundi murabona yuko buzotera imbere. Thank you so much guys for watching this video from the beginning to the end. Ndashimiye abantu bose badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye haba muri Afrika, umugabane wa Buraya, umugabane wa Amerika canke Aziya. Mwese ndabakunda cyane. Shamwe ibyumviro by'uwanyu mutibagira kuzirungikira abandi bantu no gukora subscribe. Love you so much. See you next time.